Kabisa wakunzi umutane kwa TV ndabaramukije mumeze gute Bombo Clat. Ebana nari mu rugendo ndiko ndagenda ebana mfise urugendo cyane ndiko ndidugira ruguru. Ndiko nduga ruguru mu bintu by'akazi. Ariko ndiko ndaduga nahuye niki nahuye n'amajambo Sadbi na Kiriku baramaranye ku mbuga. Sadbi na Kiriku baramaranye ku mbuga. Ibintu ni Bombo Clat. Bizimana Abubakar Karum benshi mu muzika Sadbi ni Sadbi yapostinze ku rubuga rwa Facebook avuga neza yuko abona neza ko yasavye leta yabwiye leta yuko yiteguriye vyimva mutima kuzo performinga kuri Stade Intwari muri ouverture officielle ya Stade Intwari imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Sadbi amaze kuba yanditse ivyo ko yifuza yuko kuzoba hari guperforminga kubwo gukunda igihugu ciwe ndetse n'ubwo gukunda uburundi bwiwe ndetse rwo gukunda abarundi muri rusangi. Ariko muri ico giteramo nyene uwo musi wa lancement officiel umuririmbyi Kiriku Akiri niwe muririmbyi yari yatowe cyangwa yari yarishwe kugira ashobore kuzokugurura officiellement Stade Intwari. Bimaze kuba biraho rero bose bayibona kumengana agapinzani abandi gupinzana. Kiriku reka ndabasomere kugira mubone yuko kugira tu takandape ndabe okay Sadbi yanditse ati numva Stade Intwari numva ngo Stade Intwari izokugururwa icese ku munsi wa gatandatu. Mbega igikorwa ciza muri imyaka 30 iheze. Ndasubiramo numva Stade Intwari izokugururwa icese ku munsi wa gatandatu. Mbega igikorwa ciza muri imyaka 30 iheze. Kubw'ivyo nditeguriye kuririmba ku buntu uyu munsi nk'intererano yanje ku gihugu cacu ciza ndetse ntumira n'abandi baririmbyi kwitaba iki gikorwa hamwe vyokenerwa. Sinzi impamvu ndyoherwa cyane nciye kuri Stade Intwari. Umupira w'amaguru amwe n'umuziki ni ibintu bihuza abantu ndetse bikanatangaza kure igihugu. Sadbi yavuze ati numva Stade Intwari zokugururwa icese ku munsi wa gatandatu. Mbega igikorwa ciza muri imyaka 30 iheze. Kubw'ivyo nditangiye kuririmba ku buntu uwo munsi nk'intererano yanje ku gihugu cacu ciza ndetse ntumire n'abandi baririmbyi kwitaba iki gikorwa hamwe vyokenerwa. Sinzi impamvu ndyoherwa cyane nciye kuri Stade Intwari. Umupira w'amaguru hamwe n'umuziki ni ibintu bihuza abantu ndetse bikanatangaza kure igihugu. Sadbi mu vyo yashoboye kwandika ngaha yavuze neza yuko yiteguriye gutangaza yiteguriye kuryohera abarundi ndetse no kugerageza kwerekana yuko aryohewe kubona igihugu cy'u Burundi kironse stade iri officiel, stade nziza ifise ibibanza vyiza, ifise ama locations meza, ifise ahantu bari abakinyi bambarira heza, stade yagutse, stade bakini joro, stade donc kwije vyose. Kiriku nawe yacamubwira ati Kirikomaze kubona iyo post yanditse uko abicishije kuri status ye WhatsApp ndetse aciye no kuri rwego rwa Facebook yandika ati Kiriku Akiri yanditse ati akanu kose unyumvisemwo ushaka kwidumbamo no gushaka kuba hondi canke n'ishari atagira ngo akanu kose unyumvisemwo ubu ushaka kwidumbamo ushaka kwidumbamo no gushaka kuba hondi canke n'ishari. Niko yavutse. Kabisa abantu bagabo babiri rero bose n'abaririmbyi beza dufise kandi bakomeye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bose n'abaririmbyi barenze. Ariko ibijanye no gukomana canke ibijanye no kurondera content ku mpamvu zose biba bikenewe kandi barabikreya kandi babikreye kuva kera. Dogo niko bize dogo muri my story Kiriku ashimwe amajwi ya Sadbi akoresha amajwi ya Sadbi gukungera Sadbi baramwishuye igihe ngo aza kumusaba support avuye ruguru ngo Sadbi akanga kumwakira. Bano bagabo babiri
n'abaririmbyi batigeze bumvikana na rimwe kuva kirwa kiri muri Bantu Boy Sadbi gifise Empire Avenue ntibigeze bumvikana ntabwo bigeze bumvikana ego nacerewe natevye kubashiriza no makuru ego natevye ndavyemera kubera ko nari mu rugendo ndiko ndaduga ruguru ndiko nja ruguru ariko ndavuga ati aya makuru neza kuyabashikiriza kugira turabire hamwe rero neza neza bano bagabo bako bafiki reka dusubire mu myaka ine iheze myaka itatu ine Flambeau de la Paix yabereye muri ville mbega Gaveni bayita gute Gaveni aya kwanda dai ni kuri Boulevard eba hajya nyene cyubero no yarari ico gihe muri Flambeau Sadbi na Empire Avenue yiwe ico gihe hari hatumiwe Bantu Boy bakiriku sigambere ibintu sigambere bibaye sigambere ico gihe hatumiwe Bantu Boy irimo ba Dramati irimo ba Kiriku irimo ba Tapo J n'abandi barimvye ico gihe batuma ariko Empire Avenue igeze tumiko ariko ndumwe mu bantu bakoronye ikiganiro na Sadbi ikintu nzi gusa kuri Sadbi ikintu jewe nzi kuri Sadbi nuko Sadbi ari umuririmbyi akunda igihugu ciwe arakunda igihugu kandi arakunda buzz kandi arakunda trending kandi Sadbi n'umuririmbyi mwiza kandi arakunda gukora ico gihe harabaye impari nabo Sadbi yo kwaje kandi udashobora kuririmba kandi utari kuyafishe kandi azabati ego naje nk'uwitumiye ariko nashase kwerekana yuko nkunda igihugu canje ciza cy'u Burundi ndetse nkakunda n'abafana banje naje ngana Empire Avenue yanje kugira dushobora kwereka igihugu yuko umuziki w'u Burundi canke abaririmbyi b'abarundi dutegwa ishema no kubona ibiteramo by'igihugu canke ama event ategurwa n'igihugu bakazana abaririmbyi b'abarundi ko natwe dutegerezwa gushiramo ingufu zidasanzwe mu kwerekana yuko ducigikiye ico gikorwa ego nivyo bariko baravuga ngo naje nk'uwitumiye twaje nk'abitumiye kandi twitumiye turemeye ariko igihugu canke societe kanaka igukeneye igihugu canke societe kanaka canke company kanaka igusaba yuko wovugira igihugu cawe neza canke ugahagarara igihugu cawe neza nk'umurundi w'umutima nk'umurundi azi akamaro ko gukunda igihugu wategerezwa kuburingaha mbega mwebwe muryame muri mubiki abandi baririmbyi mbeko muryame muri mubiki nimuze gushikira igisi gikorwa cy'umuntu sigikorwa cha Bantu Boy sigikorwa cha Empire Avenue sigikorwa cande ariko iki ni gikorwa cy'igihugu ni gikorwa cha buri Burundi bombo clat ico gihe hazi imyaka myinshi ivyo bintu bibaye kandi Sadbi yaraje ico gihe couleur du jour twambara ibintu vyera gusa twambara white ndavyibuka neza ibyo bimaze kuba Sadbi event yarabaye Empire Avenue kube n'umuhisi Miserika agihari Bentura kiri muri Empire Avenue Belnice bose bari hajya Best Life bose niho bari muri Empire ariko naho batashoboye kuririmba ariko niho bari rero post ya Sadbi yanyibukije ivyo bihe vya kera ariko kandi igikorwa c'igihugu ngaruke kuri Kiriko Kiriko akintu mu marimvyi yaronse deal ariko just nibaza ko ico kintu cyari kuba ikibazo sinibaza ko ico kintu cyari kuba intambara kumva ko umuririmbyi mugenzawe wowe azoza kuririmba kandi warishwe wowe akaza akavuga ati je nzobanje just nibaza yuko ho hari kibi kuko iki ni igihugu cacu iki ni igihugu cacu cy'u Burundi si igihugu cy'umuntu kandi ntabwo ari igihugu kiraba abantu bamwe ni igihugu kiraba abantu bose rero buri muntu wese afise impano abayumva agize impano bakamwemerera hayumva ko kwiperforming akiririmbira agateramisha abantu mbere bizoba binaryoshye cyane kuko bica bituma na publicity bandende ndetse abantu bakaza ari benshi hama nawe nk'umutumire witeka nk'umutumire bari official kwacu vyungukiramo
deje ubuvyunguke ivyo sinibaza ko binambara ivyo sinibaza ko aho bamwe ibibazo aho muri ko bupfubusa ariko hari ikintu cyantangaje cyane umumenyereza Makartire asanzwe yegeze kubasamira intamba mu rugamba mu kinyakinya muri Aigle Noir yakuriye muri Aigle Noir yahoze asamira intamba mu rugamba ubu sinzi equipe asamiramo ariko bari ngaha yanditse ati yashoboye kwandika ati ni stati nigeze bon nka wene ariko je nacemeye impamvu ko Gerard ndi promoter nk'umuteranirwa je mbanze ibintu byinshi cyane mbanze ibintu byinshi yanditse ngo Makartire yashyize kuri stati yo ngo tulibianza mnazarau leo mnajiombea bado hamjakoma mambo ni fire mtatamani hata kutulipa muwepo urumva Makartire yanditse ati ngo twabitanguye mudusuzugura uyu munsi muri ko muri isabira abana ngo bado ngo nimurakoma ngo nimurakoma ngo ibintu n'umuriro ngo muzokwifuza no kuturiha kugira mube muhari uri Makartire goalkeeper yahoze ari goalkeeper wa Taifa je sinzi equipe kinamo kimwe gushakira ndazi ko ari umukeperi mwiza Sabira Makartire barafisa amateka bazinanyemwo nilisikia wakise habari nasikia siku hizi anatoka na yule mchezaji wa mpira yule mwingine goalkeeper ambaye alikuwa rafiki yangu kumuonesha binti yule ine asili mimi jamani kuva kera Sadbi na Makartire bigeze gufa umukobwa mu myaka iheze myaka myinshi iheze ico gihe Sadbi Makartire barabagenzuko bari inshuti kwaruko aho Sadbi niho Makartire abari hano kwa baru uku Sadbi bana muri nivyo mu ndirimbo yitwa Maisha harakaza Makartire goalkeeper wa Taifa Ismail Niyonkuru babu na bibi murianza jewe manabizi vyose zo ndirimbo iyo ndirimbo ni akera tunahangaika likupata maisha kati yone kubanja no muri Nyampinga muri Nyampinga ndirimbo Nyampinga Sadbi yakorewe mu Rwanda ubutumwa babona uko butaba kuri Makartire yagiye gutwara umukobwa Sadbi yakunda rero bifu ya Sadbi na Makartire niyo kuva kera rero nimba Makartire ashoye kwandika uko akaba asanzwe ari umuntu nkeka yo barakire kuzana abaririmbyi je na mamaci muri Aigle Noir ahumva Sadbi azigera shikirwa Makartire ngaho yakoze ikosa nimba hari kibazo bafite na Sadbi cyane n'abandi baririmbyi aho yakoze ikosa ucumenga izo inkino zose za Aigle Noir azoza arazishiramo abastare wewe ashaka atari abastare bashoboye cyane none Kiriku nani bazoguma aririmba mu ishoza Aigle Noir oya Makartire ibintu vya Sadbi na Kiriku wowe ari kubireka hama ukabihoza kuko wowe niwe bazi ivyo barimo kandi babikire kuva kera kandi ikintu cyonyene jewe nsanzwe nzi nuko Sadbi na Kiriku batangana nikimenya Kiriku yari muri show ya Sadbi kandi ari karatamba indirimbo yitwa umubabaro ya Sadbi je twari turi kumwe na Kiriku akiri aje gusupportinga nde Sadbi muri Malibu muri Buja Piano concert yise Buja Piano Sadbi avuye hanze Makartire ulifanya ile kubwa Makartire waguza makosa wewe mchezaji wa mpira tena maarufu na che ungefanya wale gusuka bangu ati ukandika ati uyu munsi nimba ari nakashikiriwe ejo nawe uzoshikirwa ariko ntuce wandika amajambo nkaya aya majambo siribaza yuko aho murizo abarivye barundi n'umuziki w'u Burundi Kiriku ndamuzi neza katari umuntu w'ugwanko Kiriku umuntu novuga neza yuko afise inzigo ko bandi baririmbye Kiriku ni mtu peace ni mtu mwenye amani kandi nimba Kiriku yashoye kwandika ibi mu gihe wewe wazikari wari kuri afishe je ndibaza neza ko Kiriku yari karakira buzz yashatse trending ko nejo nuno musi ndazi nzagusanga bari kumwe Kiriku na Sadbi ariko ari sawa reka baza barakomana kugiye baza batwirana makuru batugaburire twironkera ubugari natwe bigende neza sivyo ka manager Francis sivyo ka manager nani je rero neko ndigira kari banarize muri ko burira muri izi ni muri Burungu
simavengiri sanganya ariko akaganiro ngenda kabahe ndazi ko abantu bo hanze benshi bataramenya ibyabaye hari abarundi bari mu ntara zo hagati mu gihugu bataramenya ibyabaye ibiriko biraba mu muziki w'u Burundi kandi ndazi kuba mwizera ndi promora nk'umwe mu bantu abashikiriza amakuru yizewe kandi ari ku mwanya. Jabless nitwigera tunanirwa kiretse iyo twigisha kuri subscribe ku Mutananirwa TV no hano honyene uzoronka ama exclusive ebana yizewe cyane. Jabless my people. Eka rero umukameramani cyane mubwira aze je nibandaniriza urugendo hama mwebwe abantu mudukurikirana ku Mutananirwa TV je nibaze neza ko tuza kongera shitsa ahantu hari network turaza gusubira. Jabless.